Yesu ashimwe. Yesu ashimwe kandi reka ndabasabe tuduze ibiganza turamukanye twagize gutya. Ndamarukije mu izina rya Yesu Kristo. Je mpagaze imbere yanyu nitwa Nzeyimana Janvier, ni umukristo wa hano. Imana yagombye ko uyu munsi ari je dusangira ijambo ry'Imana. Yagombye ko dusangira ijambo ry'Imana, kandi ijambo yagombye ko dusangira ni ijambo ryaciye ngaha kuva tugishika hano, ijambo ry'ivyizigiro, ijambo ritera intege. Aho abace ngaha bose babaye nk'abavuga iryo jambo nyene, babaye nk'abarasa kuri iryo jambo, kuko uwatubwiye ijambo ryo gusenga yatubwiye ngo tumenye Imana. Mu kuyimenya no kugira tumenye uko ikora, tumenye ivyo tubwira, nko kukena kumenya ubugombe bwayo. Iyo ubugombe bwayo bwashitse ntitwave tugira ngo nibindi, twibaze yuko Imana yagiye. Abaririmbyi nka bose babaye nk'abadutera intege, aho ijambo baririmbye abambere batigiye kizoshika maze Imana duhanagure amosozi yose. Abakabiri nayo nabo bati ivyo ubona ucamo ntibigutere ubwoba, ahubwo shira ko ubandanye ukore ntutinye. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ryegeranya ndiko ndavuga yuko ridahushanye n'ivyo byose byavuzwe, ni ijambo dusanga mu cete candikiwe Abaheburayo mu gice ca 4 ku murongo w'9. Abaheburayo igice ca 4 ku murongo w'9 dusomye havuga ngo nuko rero haracariho uburuhukiro bw'isabato bubikiwe abantu b'Imana. Ijambo nagise haracariho uburuhukiro. Yesu ashimwe cyane. Nukuvuga waje uyu munsi nizeye yuko kandi ndizera yuko washitse ngaha uza kuharuhukira. Yesu ashimwe cyane. Kuko hari ikindi gihe umuntu aza gusenga ugasanga acicaye imbere yo hicaye umuntu basanzwe bafise ivyo bapfa, ugaca usanga no guhezagirwa kwiwe no kuruhuka kwe kwari kwamuzanye yarafise ibimuruhije, agataha ataruhutse, ahubwo agataha arushe gose. Rero ndaguhaye pole mvuga nti washitse ngaha ivyo byose ntushireho igitambara maze ubone Imana gusa washitse kuraba, uve hano waruhutse. Yesu ashimwe cyane. Ijambo uburuhukiro ni ijambo rivuga kuronka aho uruhuka ufise ibituma uruhuka. Ni ijambo ukuruhuka rero turiko turariraba amamu n'amamuko yaryo. Ni ijambo ryatangujwe n'Imana. Ijambo ryatangujwe n'Imana, uretse yuko dushitse mu Burundi nariko ndibaza kuri iri jambo ndavuga nti iri jambo bayikoresheje nabi, kuko no kuri morgue bavuga ngo ni mu buruhukiro. Kuri morgue aho bashize umuntu yapfuye arindiye kwaja guhambwa bavuga ngo ni mu buruhukiro. Mugabo uri kurasoma amajambo y'Imana, Imana irakwereka yuko uburuhukiro canke kuruhuka n'ahantu hameze neza, n'ahantu vyose bimeze neza, kuko iryo jambo uri kuraba ritangura Imana ivuga, ijambo ry'Imana rivuga ngo maze ku munsi w'indwi Imana iheza guhema ibintu byose, n'umuntu ihejeje imushira mu vyayo. Ijambo ry'Imana ravuga ngo maze Imana iraruhuka. Nari mfise umugenzi twakorana, niwe yambajije ikindi gihe, kuko azi yuko mpora nsarangura amajambo y'Imana, arambaza mu Kiswahili arambwira ati, sasa mzee, Mungu mbona inaandikwa kule eti akapumzika? Sasa Mungu anachoka? Nikamwambia Mungu hachoki, kuko ni jambo ry'Imana nirivuga ko yararushe. Ahubwo ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ibona byose ko ari vyiza bitunganye,
ihejeje kubikora vyose ijambo ry'Imana rivuga ngo maze Imana iraruhuka. Nukuvuga aho Imana iruhukira, aho ivyo Imana yakoze kwabaye ukuba mu mwanya n'ikirere c'umunezero, aho ibona ko ibintu byose ari vyiza. Uyu munsi abantu rero twebwe abo turi kugira tuzobe ahantu tubona ko byose ari vyiza, tuvuge turaruhutse, si ibintu vyoroshe, si ibintu duhura navyo. Kuko Imana nkuko dusomye ngo haracariho uburuhukiro, nuko Imana yigeze gutanga uburuhukiro. Imana yigeze gutanga ahantu abantu bamererwa neza, atakintu kibabaza kiriho. Nivyo abaririmbyi bariko bararirimba yuko twimirije kuzobibona. Twimirije kuzobibona kubera iki? Kuko muri iki gihe atavyo dufise. Twimirije kuzobibona tukaronka tunezerwa kubera iki? Kuko uyu munsi nivyo twita umunezero, nkuko abacenga baririmba n'abavuza ijambo ry'Imana babitwereka, nta munezero uriho, nta kuruhuka kuriho. Yamara iyo hageze kuwa gatandatu abantu barasohoka bakaja ku kiyaga bakavuga ngo tugiye kuruhuka. Akina wa papore hawaruhuke sayo bari ku kiyaga. Ntibaruhuka kuko wasize ibibazo imuhira, iyo avuye kuruhuka agaruka bisanga hajya uburuhe bukagaruka ku bitugu vyiwe. Imana idufashe cyane. Yesu ashimwe. Ndiko nibwira amajambo navuze ni Imana uri mwiza. Nico gituma umukozi w'Imana ndamushimire aho yavuga ati turakwiye imbere y'ibindi byose mu kugendana n'Imana muri isi turimo. Birakwiye ko tumenya Imana uko ikora, uko ivuga. Iriko iravuga ati haracariho uburuhukiro. Bisigura biti ivyo dukora vyose nkuko yabivuze umukozi w'Imana ngo abafise amazu, je mfise inzu imwe, mfise parcelle imwe, muga ndafise n'ahandi hantu mfise agatongo. Imana idufashe cyane. Arakini noma kandi nokakira kuvya amatongo sindaruhuka. Hari abantu kuvya abagore batararuhuka. Hari abantu batararuhuka kuvya abagore, yasohotse mu nzu abona ijipo ishitse ngaha kuko arabamenyereye, abona maskine, abambaye maskine twadupantaro tuboshe gose twerekana uko umuntu aremye. Kandi sinzi gituma abakobwa dukunda turavuga tukavuga mugabo bambara tujya nyene. Uretse ko kwa Mungu mu ishengero bavuga ati reka tubiruhuke, mugabo basohotse ejo mu minsi y'akazi usanga babanishije. Hari abantu rero batararuhuka, iyo babona abantu babanishije, abakobwa babanishije, imitima ice bavamo, imigambi gatangura kuba yindi. Imana idufashe cyane. Ndiko ndavuga ijambo kuruhuka. Imana irazi yuko n'amafaranga yose twogira irabizi. Nico gituma jatahunganga ku mafaranga. Ayo mfise nta numwe ashobora kuyamenya, nayo ntafise nta ushobora kuyamenya. Mugabo ko mfise Imana ndakubwira ati n'igihe c'amagume naraciye mu gihe c'amagume, aho naciye mu bugorga hafi imyaka 3 n'inusu. Abana barese kunywa icayi umunsi umwe gusa, muga imisi yose kubera baramenye kunywa icayi baranywa icayi, n'uyu munsi baracanywa icayi. Yesu ashimwe cyane. Kubera iki? Kuko mfise uburuhukiro. Yesu ashimwe. Rondera uburuhukiro nukuri utabuvamo. Rondera aho uruhukira. Nkuko baririmbye babivuze, nta kintu na kimwe muri iyi si kiriho. Imana imaze gutanga uburuhukiro, abantu umuntu yanyarutse kubuvamo. Aravuga ati ndabuvuyemo. Kubera iki yabuvuyemo? Uyu munsi iyo umugore ariko aravyara, iyo ariko aravyara aja kuvyara ariko ararira. Muga yaje kuvyara gatwenga akaryoherwa, akamererwa neza. Yesu ashimwe. Mugaca kuvyara afise umubabaro, afuja kuvyara afise uburibwe. Ivyo vyaje kubera iki? Kuko umuntu yavuye mu buruhukiro y'Imana yamushize. Maze ijwi riraza riramubwira riti nukuri Imana ntiyakubwiye gutya, mbega nawe ntiyavuze gutyo. Ivuga amajambo yayo, amajambo y'Imana, mugabo igorekamo kandi kantu. Ijwi riravuga riti yamara Imana naho yavuze uko birashobora kugenda gutya. Eva aremera, yamura icamwa,
aha Adamu igiti barakijya, uburuhukiro bavuyemo gutyo. Ntibanamenye yuko bavuye mu buruhukiro, mugabo vyamenyekaniye nuko Imana yaje aho baruhukira ku munsi Imana ije kubaraba ibabaza ati mwiriwe gute, mwamerewe gute, bakavuga bati tumerewe neza. Mugabo Imana ije kuri uwo munsi bavuye mu buruhukiro, bavuga ati arabaza ati muri hehe. Imana irababura, ibabuze, basigara bavuga bati turinyegeje, twamenye ko twambaye ubusa. Ndi yakuye ko wambaye ubusa. Uburuhukiro bava ahantu ho kuruhukira baranahadukura kuva uyo munsi. Ijambo ry'Imana ryaza riravuga ngo niba ari ukurya akanyama uzoruha, n'ibikoko bizohahonera. Niba ari gufungura ngo uzofungura ukoze urushe ubizicuya. Abantu mu gitondo barazinduka bakagenda, ku mugoroba bakagaruka barushe bananiwe, bagashika bicara. Ndabona abakozi b'Imana baba bazindutse iminsi yose, mugabo barakwiza amafaranga, barayakwije. Ntibarayakwiza ngo baruhuke, ntibazofa banayakwije. Je ku myaka ndiko ndashikako imyaka ya pension, ndavuga nti Imana warakoze, narakoze ndaruhuka. Mugabo naho nduhutse ndi muri pension, ndacashaka kurya kandi ndashaka gukora kugira ngo amafaranga yo kuntunga, nguma ndushe. Abajene muzoruha mugabo haraho uburuhukiro. Adamu na Eva badukura mu buruhukiro ahantu hameze neza. Umukozi w'Imana Vincent niwe yavuze ngo ntushobora kujya utarushe uyu munsi, kuko ahantu hamwe honyene na ahantu hari uburuhukiro bw'Imana, nukuvuga ahantu hari kirere, nukuvuga environnement Imana iri, ibintu byose ari byiza. Si kibanza cy'abantu barushe, Imana ntigeze iruha, ahubwo ni Imana yakoze ibintu byose byiza ishaka kubibamo, maze ukaba uruhutse. Ijambo ryo kuruhuka Imana irinze ivuga ati haracariho umunsi wo kuruhuka, haracariho uburuhukiro bw'isabato. Nukuvuga nuko hari gihe Imana yigeze kuvuga ati uburuhukiro bwanje ntimuzobushikamo. Iri jambo ndiko ndavuga ni jambo rije gukebura riti uraraba amaso ntuzuhushe uburuhukiro bw'Imana, kuko umugambi w'Imana ukumeze nivyo uyu munsi. Hagati y'ivyo byose tubona bidashobora guhaza, hagati y'ivyo byose bidashobora kuduha amahoro, hagati y'ivyo byose bidashobora kutuzuriza amahoro yose ngo tuyaronke, mugabo Imana irashobora gutuma nk'uko umukozi w'Imana yabivuze, muri ivyo nyene bikeya, muri ajya amarushwa, muri bijya bikubabaza, urashobora kuharuhukira kuko uri muri ivyo ufise uburuhukiro buva ku Mana, ariyo Mana nzima. Ukabibamo muri ayo marushwa, ivyo abantu bita marushwa, ukabibamo uruhutse kuko uri kumwe n'uburuhukiro, uri muri Yesu, uri mu Mana, ariyo buruhukiro. Birashoboka rero ko ivyo vyose kuba ufise amafaranga si parametre, si gipimo, kuba ufise amazu si gipimo, kuba ufise abana bakubaha canke bakumvira si gipimo. Igipimo cyo kuruhuka, igipimo cyo kuronka uruhukira nuko uri mu Mana yonyene, aribwo buruhukiro. Mugaye kibabaje nuko abantu babuvamo. Nico gituma Imana ivuga ati haracariho uburuhukiro ko ari abantu bigeze kubuvamo. Abantu barigeze kubuvamo, maze Imana iravuga ati no yabirateye isoni, nzoguma ngwana namwe gute gushika ryari? Nukuri ko ivyo bibaye ntimuzofa mushitse mu buruhukiro bwanje. Imana idufashe cyane. Abisirayeli bari muri Egiputa, Imana ibona ukurira kwabo. Imana ntiyamanutse igashika muri Egiputa. Yesu ashimwe cyane. Ntibari kumwe n'Imana. Imana iramanuka ishika muri Egiputa, gushika naho bababwira bati ko mushaka kuja gusenga Imana, turagwije kabiri ivyo muhora mukora, mbere n'ubwasi bwo kuvanga mu matafari ntizisosubira kububaha, nimwe muzoburondera. Ico gihe bararize, ntivyakozwe, ntivyarangiye. Imana hageze kubacungura ikabakura muri Egiputa, ijambo ry'Imana ryabivuze, ntibashitse ku kiyaga gitukura. Imana ntiyabwiye Mose ngo ufise iki, ikambwira ati mfise inkoni, ati duzura uko bigenda. Yadugije, inzira iraboneka mu kiyaga, inzira izoboneka kuko bari kumwe n'Imana. Imana mu magorwa yose wo burimo uri kumwe nayo, mwene data uzoharengana, uzoburi mu buruhukiro. Abisirayeli
bajabutse bashyize mu bugaragwa, Imana iguma ivuga ntabyo mwabonye nakoze. Bashika mu ubugaragwa ndiko ndaraba, baravuga ati twabuze ibyo kurya. Imana yavuga ati bon sawa, ngiye kubaha manu gushika naho muzoyirya ntimuzopfa mugize inzara. Imana ibaha manu. Bashika handi ijambo ry'Imana rivuga ngo basanga amazi ararura, barataka baravuza induru ati Mose kubera iki watuzanye hano hantu? Mose yarazi gusenga, azi n'Imana yiwe. Tuko turavuga ijambo yo kumenya Imana. Azi n'Imana asenga yamutumye. Imana arayibwira amubwira ati fata kirya giti uterere mu mazi uburazi uraza kuvamo. Ivyo byarakoretse babona Imana. Bashitse imbere amazi nyene babura amazi. Iho rero urasora gusaba amazi ukarira ngo nta mazi ariho. Warabonye ko Imana yigeze kuguha amazi? Bigenda gute? Ni Imana tutazi. Ugiye gusoma ngaha mu ijambo ry'Imana hanyene muri iki gice cya 3 kuva ku murongo w'indwi gushika ku murongo wa 11 niho Imana ivuga ati uku kuntu ko kuva mu buruhukiro bw'Imana ukuntu bigenda bikoreka gute. Kuko ijambo ry'Imana riza kuvuga ngo uyu munsi numvije ijwi ry'Imana ntukomantaze umutima wawe nkuko abasokuruza bacu bakomantaje imitima yabo. Hari uruhande y'Imana yakoze gushika ku myaka 40 aho ofisi nayo nzi. James imyaka ishika 65 narabonye ibintu Imana yakoze. Ntushobora kumenya ngo Imana ntibaho. Narize ibintu byinshi byo guhakana Imana, mugo uyu munsi ivyo nabonye byinshi nibinyemeza yuko Imana ari Imana nyene. Sinshobora kuva mu buruhukiro. Ijambo ry'Imana rero ngaha riravuga ngo hari ibintu bitatu byerekana gukomantaza umutima k'umuntu maze akava mu buruhukiro bw'Imana. Ngo hariho ukugira umutima mubi utizera. Umutima mubi utizera ni umutima utizera ivy'Imana yamweretse yakoze mu buzima bwiwe, maze ugacusanga arabivuyemo akoreze kundi uko Imana itavuze bitari mu bugombe bw'Imana. Uyu munsi ugacushaka kuvuga ubutumwa bwiza, nca nibuka ikindi gihe ubutumwa bwiza buriko buravugwa, umupfumu araza abwira ba Petero ati mes frères ateka ndabaha amafaranga nanje kugira ngo mpwemu yera akore nkoze ku muntu acakira. Ba Petero baramubwira ati no ivyo bintu uko bavuga kutuwa amafaranga kubera mpwemu yera. Ati uyu munsi urahuma amaso, Imana idufashe cyane. Uyu munsi rero abakozi bavuye mu buruhukiro bw'Imana bashaka gukora ibitangaza mu bushobozi bwinshi kandi barabikora mu mazi imisi mubumva. Hari ugira gutya ngo agiye kwa dadi, agiye kwa papi sindahazi muri uyu munsi bavuga ngo yaravuye muri Afrika y'Epfo, ari muri Malawi cyangwa Mozambique. Bakamusangayo, iyo baje bamanutse indege, bakamanuka indege abakristo babo bari batonze umurongo bakoma amashi ngo bavuye kuzana ubushobozi. Ubushobozi ubukura hehe? Uretse kuri Yesu Kristo uvuga ubutumwa bwiwe. Ubukura hehe? Ushaka gukora ibitangaza, ushaka gusenga nk'umu super prière, nk'umusenza akomeye cyane, ukaduza ijwi rirenga ngo Imana iravuze. No, Imana ntacyo yavuze. Reka gusenga n'ijwi rirerire uvuga ngo Imana yavuze. Imana ntacyo yavuze. Senga kuko Imana arakumva. Kuva mu buruhukiro bw'Imana. Haracariho uburuhukiro bene data. Haracariho uburuhukiro aho vyose dushobora kuvugisha mu bushobozi kuko turi mu buruhukiro. Turashobora gusenga mu bushobozi Imana igakora. Ndashima Imana umukozi w'Imana numvise ngo ejo bundi yarahagurutse aja gukora igikorwa cy'Imana. Ndashima n'umukozi w'Imana Madame Ansira wasengeye, nari nagiye kumuraba kwa kangahe kwa gatanu, ambwira ati ya cancer. Ati ya cancer umunsi ndashobora kujya agacungu. Twariko turasangira agacungu. Uramubona mu mirango. Navuze Imana ikora igitangaza. Yanyandikiye ambwira ati frère narakwamye. Cancer yamfashe yo muri estoma. Mugabo yagomye mu buruhukiro bw'Imana aravuga ati jewe ntibambaga
ko muganga narifise azi kubaga mu Burundi bose bemera avuze ati ndatinye kukubaga kuko nkuzi mwandi majambo ushobora kufira mu maboko yanje sinzokubaga. Aca aravuga ati je sinkomantaza umutima ndafise Imana ari uburuhukiro bwanje. Abwira Imana ati ngo ubugingo bwanje abari umbaga ndi pastori kandi nimba woreka ngapfa ndi pastori ngifite imyaka yo kugukorera je ndemeye kugenda. Yesu ashimwe. Mungu uyu munsi ni muzima. Uyu munsi ni muzima. Amajambo rero nariko ndasoma meza ni meza cyane gukomantaza umutima harimo guta ukwizera kurekura no kwibagira ibintu byose Imana yagukoreye ugatangira gukoresha ubushobozi bwawe utuyari twawe uja mu bapfumu uronda. Murazi yuko abapfumu canke abarozi bica abantu. Ejo bundi bari ko baratubwira ivyo abajya abantu aha twari mu miga batubwira abajya abantu babeshera amapfa ngo ari inzara mu Burundi abantu batanguye kujyana. Umukozi w'Imana yatubwiye ati nta nzara iriyo yo gutuma abantu bajyana. Nibikorwa vya Satani bituma abantu bajyana. Ati kuko nawe kumwe n'umukobwa ndamwise umukobwa kuko agifite imyaka 23 ariko n'umumama afise abana babiri umengo batatu ngo aramubwira ati jewe ndarya inyama z'abantu kandi n'umwana wanje aho nabikuye n'umuvyeyi yabindaze kandi n'umwana wanje muri aba batatu umwe ndamaze kubimuraga ubu nawe akabroshete ni 20. Rero gukomantaza umutima kuva kuvyizegwa ugaca ushaka kurondera izindi nzira. Uyu munsi ibintu byaracitse, ibintu byarabaye nabi. Nariko ndiyumvira kuri ijambo rivuga ngo free mason ngo free mason. Iyo turivuga yadutera ubwoba cyane mugabo ni ijambo ryoroshe cyane ridateye ubwoba kuko aba free mason baravuga ngo abantu bose ngo nakayatunze ngo yagiye mu free mason. Bo je ndiko ndiga ibiharuro nivyananira mugabo narabitinye nanga kubikurikira nanga kuja muri scientifique. Mugabo iyo bakubwira aba free mason bivuga ngo abubatsi bigenga n'abubatsi batanguye ari abubatsi muri bijya bihe bubaka amakatedrali n'ibindi bafite ubuhinga bwinshi ko murabona ajya amazu basengeramo yari afise amaforoma atandukanye. Sinzi rero ko abafrimason benshi arabubatsi mugabo iyo bari ko baravuga abantu ngo naka amaze kuja mu bafrimason harabusanga atarabubatsi mugangira hari ubuhinga butuma ivyo bintu byose kuko iyo bari ko barakata amakeri yo kubaka angle chambre amakoni yo hejuru barakoresha ibiharuro byinshi. Umengo rero muri ivyo biharuro byinshi ari kuntu batuyemo ubuhinga buharura bukazana amafaranga mu buryo bunyarutse. Muga ivyo byose nta buruhukiro burimo. Ndahejeje tugomba dusenga Imana. Uyu munsi wari mu buruhukiro ahantu rero habaye kandundura nagomba mpamagare ntarahashika kandi ari hahamagara nyene nuko abisirayeli Imana yababwiye ati igihugu ndakibahaye ngikiriya yari iminsi mikeya sinahari iminsi yari yeze maze bashika ku muryango w'Ikanani. Bashitse ku muryango w'Ikanani baravuga ati reka tuje Ikanani kuraba uko hameze tuzohinjire tuhazi. Baragenda baragaruka bagarutse bazana ibyaho byiza bazana ivyamwa byiza mugabo bagaruka bariko bararira keretse abantu babiri bari 12 10 muri bo baza bariko bararira 10 muri bo baza bariko bararira baravuga bati nukuri igihugu Imana yaduhaye ni ciza mugabo abantu dusanzeyo bahura n'amajwi ababwira abantu dusanzeyo nibigatanya ku buryo twebwe twibonye ko tumeze nk'inzige. Imana idufashe cyane. Hari amajwi agenda aradukurikira mbere n'ikindi gihe tukayumva aciye mu bantu bariko baravuga bakatuvuga akakuvuga jewe ngo mvuge uko ushaka nibizontera ubwoba kuko kuvugwa ni nk'icirore
kuvuga ngo naka ni nk'icirore. Abisirayeli bamwe 12 10 bashitse bibona mu cirore c'abanaki bavuga ati turabapeti hatutafika pale. Ni iki amajwi n'amajambo akubwira ngo ntacumaze? Uretse kugira icumaze kandi uri mu buruhukiro bw'Imana, uri mu Mana nzima. Jenda kugendura kimaze ijambo ry'Imana uko umeze kose. Ufise inzara, ufise ikanzu imwe, je naragize ipantaro imwe n'ishati imwe. Mugabo tumaze guhunguka, abantu barambwiye ati bana turi mu buhungiro wari umutunzi. Ni kubera iki? Ngo uko ipantaro yawe, ngo n'ishati yawe yama isa neza. Yama isa neza uko nayimisa mu ijoro. Mu gitondo nkavyuka imeze neza nagoroye. Kuko nari mu buruhukiro bw'Imana. Tugomba dusenga Imana. Umuntu yiyumvise muri amajambo yose naze dusenga Imana. Umuntu yiyumvise naze dusenga Imana ashaka kuruhuka. Yesu avuga ati abananiwe n'abaremerewe. Ni jenzira n'ukuri n'ubugingo nta yindi nzira gushikana mu buruhukiro atari Yesu Kristo. Mu magorwa, mu buruhe, mu bitugora byose tukiri muri iyi si, abagabo batugora, abagore batugora, abana batugora, abana ari ijambo ryandemesheje niko ndasoma muri aya majambo. Ni ijambo rivuga ngo umwe wese arahitamo. Ugasanga umuntu ariko arahitamo ibintu ushaka ko bigukura mu buruhukiro. Nibigume mu buruhukiro, we niba wahisemo neza, guma mu buruhukiro, uraza kwaruhukira. Abayirivye muririmbe hatagize uwuza tuca dusenga Imana twese kuko twese ndazi ko turusha. Turakeneye kuzoshika mu buruhukiro ku Mana nzima. Hirya y'urugendo hari uburuhukiro. Hirya y'urugendo hari aho tuzoruhukira. Abarivye bavuze ati Imana izoduhanagura mu maso amarira yose twarize. Intango y'uburuhukiro, ugusubira mu buruhukiro n'ugusubira n'ukuhera kuri Yesu Kristo. Kuko Adamu na Eva baradukuye mu buruhukiro. Uyu munsi uko bimera kose turara turiye, turara tutariye, ivyo nta munezero bishobora kuduha, nta buruhukiro bishobora kuduha uretse kuba muri Kristo Yesu. Adusubize mu kibanza c'uburuhukiro. Urakeneye kuruhuka, urakeneye Yesu Kristo kugira ngo ibi byose ubibemo usa n'uwaruhutse. Birangwa n'urukundo ineza n'imbabazi twiyambure ibitari by'Imana twambara umwenda wera birangwa n'urukundo ineza n'imbabazi nicyukira abacu ngo twiyobore mu byo dukora bitadukwiriye twahamagariwe gukora umurimo wadutumye hakiri kare. Umva icyo ngusaba, umva icyo ngusaba, umwuka ubwenge no guhishurirwa no guhishurirwa dusheho kukumenya. Umva icyo ngusaba, umva icyo ngusaba, mwami wanjye umwuka ubwenge no guhishurirwa dusheho kukumenya. Tugomba dusenga Imana.